Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe bene data mudukurikirana muri kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo canke se power of the word. Amahoro y'Imana abane namwe muri kumwe na Nitezuwera nkuko bisanzwe muri kino kiganiro ubangutsi. Ndifuza ko dusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryo sirindi ni ijambo ryo kugira ishimwe no gushima Imana, gushima mu mutima. Praise the Lord. Mwami Yesu ahabwe icubahiro. Turasoma ijambo ry'Imana, ariko mbere ko nsoma ijambo ry'Imana gato nagira mvuge kuri ibi. Hari gihe umuntu burishimye mu mutima ariko akirengagiza ivy'Imana yamukoreye, akirengagiza uko Imana yamubaye hafi, uko Imana yamutabaye, uko Imana yamugwaniriye, uko Imana yamubereye umwizigirwa. Turasoma Zaburi 30:11. Turasoma mu izina rya Yesu. Intimba yanje wihinduye imbyino, unkenyuruye amagunira yanje, unkenyeza umunezero, kugira ngo umushaha wanje ukuririmbire ishimwe ntucereze. Uhoraho Mana yanje nzogushima ibihe bidashira. Umwami Yesu ahabwe icubahiro. Yesu ashimwe cane. Bene data, hari gihe umuntu abura ishimwe mu mutima ariko ataca Imana itakoze, ariko akumva nta shimwe afise mu mutima. Kumbure kubera ibihe arimwo bitoroshe, kubera ingorane arimwo, kubera akabazo kamubayeko, kubera yuko yanswe, yatawe, yahebwe, canke se yageragejwe, canke se yabuze akazi, canke se yakenye, ariko akumva event canke se igikorwa runaka camubayeko kuri ubwo buzima. Muri ako kanya akumva umenga nta shimwe afise mu mutima. Ariko ndagira ndakubwire, our God is always good and that is his nature. Niyo mugenzo wayo. Imana yacu ni nziza. Hari ibintu byinshi yakoze ku buzima bwawe. Hari ahantu kenshi yagukuye, hari ahantu kure yaguteruye. Nagira ndakubwire mwene data, usubize amaso inyuma, gira umutima wo kwibuka kwanza. Iyo utibutse ntushobora gushima. Banza usubize amaso yawe inyuma, banza usubize amaso yawe mu myaka 5 iheze, mu myaka 10 iheze, mu myaka 8 iheze, mu myaka 3, 2 iheze. Ibuka ahantu waruri, ibuka muri bya bihe warurimo, ibuka cagiye ubuzima bwawe butari bufise ishusho, ibuka cagihe utabona imbere n'inyuma. Nta byizigiro wari ufise, nta byizere byo kuba ufise umugabo uyu munsi wari ufise, nta buzima wari ufise. Izina ryawe ntago ryari rifite insiguro. Imana yaguhaye izina, Imana yaguteruye mu bihe by'ingorane. Ibyari intimba Imana yabihinduye ibyishimo, yabihinduye imbyino. Ibyara amarira Imana yabihinduye mu munezero. Hari ibintu byinshi Imana yakoze, naho ntibigatume wumva yuko Imana ntigishoboye canke se ntacu yakoze ku buzima bwawe, because of some event that happened on your life. Kubera event canke se ibintu runaka byakubaye ko ku buzima bwawe bituma ubona umenga Imana siyo kwizegwa canke se siyo kwizigirwa canke se siyo gukundwa ku buzima bwawe. Imana yaragutabaye, Imana yarakurengeye. Cagiye urupfu rwari rwaje, cagiye wari wagwaye, cagiye wabona urupfu, cagiye wabona ubukene, cagiye wari utarufise yuja niyuva, cagiye yo utarufise ibyizigiro byo kubaho, cagiye wari inyuma mu byatsi mu bitoki, cagiye wari hepfo mu kabande, cagiye wari nyagupfa, cagiye utarufise ico kwambara, utarufise ico kurya, wanuka nabi. Uyu munsi urisiga parfika kumota ko neza, canke naho utawifise urisiga amavuta ugasa neza. Uyu munsi Imana yaraguhinduriye izina. Uyu munsi Imana yatumye usa neza. Uyu munsi Imana hari aho yaguteruye naho bitaragenda neza gose. Imana yarakurenganishije urupfu, Imana yagukuye mu isanganya. Ibuke mwene data, abandi barapfuye, wowe uracabaho. Ibuke mu minsi iheze. Mana yaraje iravuga ngo naho uri mu bisanze byawe by'amaraso, naho ugomba gupfa, naho abantu babona ko byaheze, naho ubona kumenga nta yandi mahigo y'ubuzima, kubera urukundo ndagukunda, because of the love that I love you. Ndavuze ngo baho kubw'urukundo. Imana yaragukunze. Shima, gira ishimwe mu mutima. Gerageza kwibuka, mushime Imana mu mutima. Bene data, hari abantu benshi bakunda gutwagwa n'ibihe bigatuma bumva umenga ntiboshima Imana, ntibohereza Imana icubahiro, kumva umenga ntiboyihimbaza, bakumva umenga Imana si nziza, bakumva umenga Imana ntaco yakoze ku buzima bwawe. Hari ibintu byinshi Imana yabakoreye, hari ahantu henshi Imana yabateruriye, hari ahantu henshi Imana yabakuye, hari ibintu byinshi Imana yabatabayemo. Imana yaragutabaye, yakubereye yo kwizegwa no kwizigirwa. Rero mwene data, shima mwene data, ntukabe ubuzima bwo kudashima.
hari abantu benshi umuntu akorera ibintu mu buzima bakibagira gushima. Bene data, n'umwana w'umuntu aguhaye amafaranga cyangwa ikindi kintu ntuvuge ngo merci cyangwa umushimire. Arashobora kuvuga ati uyu muntu ntashima sinzongera kumuha ikintu na kimwe. Ariko hari abantu bafite umugenzo wo gushima. Iyo umuntu agushimiye urumva ko hari ico wakoze ukumva wokora n'ikindi. Uyu munsi Imana iguha umutima wo gushima, ntubone ibibazo gusa, ntubone amarira gusa, ntubone ingorane gusa, ntubone ibibazo gusa, ntubone ingwara gusa, ntubone ingorane gusa, ntubone abakwanse gusa, ntubone abakuvuyeho gusa, ntubone abagutaye, ntubone abaguhebye, ntubone abakuvuga nabi gusa. No, ariko bona no kugira neza kw'Imana. Naho bakuvuga nabi uracariho, naho ingwara zaje uracariho, naho bakuroga uracariho, naho bakugwanya uracariho, naho Satani yakwanse uracariho. You have so many reasons to say thank you to the Lord, to our living Father. Ku Mana yo mwijuru, ku Mana yakuremye, ku Mana yakumenye kera. Hari impamvu nyinshi zo kuyishimira, hari impamvu nyinshi zo kuvuga thank you Lord for the gift of life. Kubw'ingabire y'ubuzima. Imana iguhezagire, wige gushima, wamufise ishimwe mu mutima wawe. Reka ndagusengere, Imana iguhe gushima mu mutima wawe. Mana, ndamusengeye mwene data yame afise ishimwe, agira ishimwe mu mutima. Umwibutse ivyo wamurenganishije, umwibutse ivyo wamukuyemwo, umwibuke ivyo wamurenganishije, umwibutse hama ashobore gushima mu mutima. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.